ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndashimiye cyane umuvugabutumwa ahejeje kudushikiriza ubutumwa bw'ingo n'imiryango. Tugeze mu kindi gice cya kabiri kitwereka ibyerekeye by'intungamagara. Ejo abo twari kumwe twarize yuko ubuzima bwiza kugira amagara meza barabitamwo. Turi kumwe neza. Ntabwo byiza nakwisanganya mu Cyongereza twabonye ngo ni choice. Barabitamwo. Hano basi kibazo mbega ni bangahe bagiriwe inama zotuma bashobora kugira amagara meza bakazanka abo munsi bamaze gupfa bahanze. Abantu bigeze guhanurwa ati nyabuna reka ibi, nyabuna hitamo ibi, baranga. Ubu bari ahateshekirwa kubera base guhitamwo ibizima Imana yashitobari. Ubwo rero ibyo tugiye kwiga byose mumenye ko inama zose zizotangirwa aha, impanuro zizotangirwa hano kugira ngo zizokugirire akamaro nuko uzozihitamo kuzikora no kuzigerageza. Turi kumwe neza. Yesu yabwiye abigishwa ati ibyo ndabibabwiye bizogira akamaro nimwabikora, ntimube abumva gusa ahubwo mube abagerageza, kuko ibintu byose binyegeje mu kugerageza. Imana yacu icyubahiro. Ariko ikibazo muzogira ni kimwe, kubera yuko muzi yuko ntari dogiteri ngo habe hari akantu batangura ngo dogiteri kanaka, impanuro nzotanga hano nazo muzokurikiza. Icyo nicyo kibazo mfise. Ariko kinyura nuko niwagenda kwa dogiteri azokubwira ati kora ibi, umuhe n'amafaranga arwani byagusaba nye kubikora. Ariko ndazi ko ari abana b'Imana hano bazi neza yuko iyo tuhagurutse ngo tuvuge ntabwo tuza kuroga abantu hano. Ibyo tuvuga tubivuga ku mugaragaro, nta muntu dutinya. N'ibibazo tugatanga umwanya w'ibibazo, icyerekana yuko hano tuza kuvuga ukuri. Imana yacanga icyubahiro. Byobabera rero byiza kuzokumvira inama tuzobagira mu byerekeye by'amagara, uko mwene twobungabunga amagara yacu. Bizokubera byiza niwabigerageza kandi ukabipima ukaba nka Toma ati bijya bintu bavuze barya abagabo reka bose ndabigerageza. Aho niho uzobubaye umuntu mwiza. Imana yacanga icyubahiro. Reka rero imbere yuko twiga icigwa cy'uno munsi, hariho ibibazo hano babajije, nimwe narabyishuye ejo, ariko reka nsubire nishyure ibindi bike kuko ibibazo byose mwabajije hariho bitarashikira by'ejo. Ubwo rero nzandishyura buhoro buhoro bivanye n'ibyo bampaye. Ubwa mbere umuntu yarabajije ati mfise ikibazo c'indwara yo gusoba ku gitanda. Gusa uno muntu yabajije kino kibazo yanditse ijambo ngo mfise ikibazo cyo gusoba ku gitanda ngo mwumfashe iki. Atandika nta myaka asize ko ngo tumenye yuko ari umuntu akuze cyangwa ari umwana, ariko gusa ko rero yanditse ko yatumye ngo bamwandikire, kuko ikibazo cyo gusoba ku gitanda ni ikibazo n'umwana atararenza imyaka 9. Icyo ntabwo kirari ikibazo. Tugumye neza. Umwana afise kuva ku myaka gushika ku 9 atararenza imyaka 9, uyo agisa ku gitanda ni kawaida tu. Ariko niyamara kurenza iyo myaka niho tuza kwishura kino kibazo neza. Ariko umuti ndamuha yaba akuze cyangwa adakuze, umuti ndamuha n'uyu uroroshe. Ubwa mbere nuko kwirinda kunywa amazi mu ijoro. Wirinde kunywa amazi mu ijoro cyangwa ugomba kuryama kunywa amazi. Ayo mazi azogukwegera ufise ikibazo. Hanyuma ikindi kigira kabiri nuko utokwimenyereza kwirarana cyangwa abakuje
ababijejwe cyangwa ababyeyi bawe nibashiremo reveil mu telefone baze barakuvyura saa 5 cyangwa saa 6 cyangwa saa 9. Niba kuvyura rimwe kabiri gatatu kane gatanu indwi yose ubwonko bwawe uzoca bumenyera ntuzosubira gusaba gitanda nabibisi muti uyu ni umuti kandi umuti usanzwe imiti birinda bahari mwene datare wanditse kino kibazo n'ibyabandanya bakagukorera uwo mwimenyerezo hanyuma bikabandanya uzocuza tuzokubwira ibintu uzokora Imana yacyanga icubahiro. Hanyuma undi muntu yabajije ikibazo avuga ngo jewe mfise umusonga uyo musonga nawe mufatira mwibere ukamanuka nguramabaza cyane. Kino kibazo nariko gategura ivyigwa numva umuntu na telefone akimbaza nyene biba ngombwa yuko ndagicagura ibibazo nari mfise kugira ngo nshobore kukizana nacishwe. Ikibazo cy'umusonga, umusonga ufata kwinshi ariko bivanye n'ibi yavuze. Umusonga ushobora kumufasha ibikurikira. Uyo musonga uva mwibere ukamanuka, burya ibisonga yose igufashe haba hari ikindi kintu iba igomba kuvuga. Uyo musonga bene uwo werekana yuko ufise ikibazo cy'umushishito. Biriko neza abari ngaha mu byigwa byaremeye twabonye ngo hari inzoka zimwe zimwe ziteza ibibazo abantu bakagira ibibazo kubera hari inzoka zo mu nda bagwaye. N'uwo musonga ufata bene ubwo buryo ni estoma. Rero umuti wa estoma waravuzwe hano ndawugaruke ko kandi waravuzwe ko wari gutwara umwanya. Fata ya makara ushire mu buki ko bivuze maze ubigerageze urabe yuko utazotura kamitene kandi uwo musonga ucugenda. Ariko hari ubundi musonga rero ufata bukwi na bukwi, ufata bukwi na bukwi atari uyo wa estoma. Iyo rero no ngomba mfashe abantu kugira ngo bashobore kuzokwigwanako bafashwe bukwi na bukwi n'uwo musonga udateguza ariko ufata abantu bukwi na bukwi kandi ukaba ubabaza. Ubwa mbere nuko iyo bumvise bene uwo musonga ubafashe bashobora gufata amababi y'icanda. Icanda murarizi, icanda nibasi ico cyo kiroroshe namwe bantu b'Imana. Icanda murarizi abarizi bimukiriza. Icanda rero ni cyatsi gikunda kumera ahantu h'agasozi gato cyane cyane mu myumbati cyangwa hari hantu bateye ibiharage usanga icyo cyatsi gihari. Icyo cyatsi rero urabifata umukamato ugafata amababi ushobora gufata icyo bita umukamato ugafata gutya hari mugahura amababi n'imizi ndetse na burya buntuze niba buriko uhejeje ugafata amazi angana n'ilitiro ukabishyiramo ukabiteka bikabira. Uhejeje hanyuma ukanywa ayo mazi inusu mu gatondo saa 6 ku mugoroba ukabandanya. Igihe ugufatiye ndazi yuko kubwo gushobozwa n'Imana kububasha Imana yasize muri ico cyatsi bita icanda ushobora kuronka kamitende mu mwanya nashobora kuvuga ngo uyu ari kubifashe n'umunsi umwe gusa cyangwa ukibifata gusa hanyuma ukaruhuka. Nanyeka uyu musonga urahera kandi muze mugerageze muzoza mushinga intahe. Imana yacu abicubahiro. Ikindi kibazo hano batubajije ni kibazo ngo mbega umuntu agwaye amafyigo ngo mufashe iki? Ikisiza kucishura ahubwo nzo bitegurira iciko sibyo, kuko imba hari abantu barembejwe niyo ndwara y'amafyigo n'uno munsi turimo bitegurira iciko. Ubwo rero uwo muntu yakibajije abandi anyaza. Hanyuma ikindi kibazo kivuga ngo mbega urwaye umutima yofashishwa iki?
kugira ngo uyu mutima wiwe ushobore gukira. Niki nacyo nyine sidacishura kuko ntuhava nagica ku masonga tutabanje kwiga birebire ku ndwara y'umutima. Ngo rero ibyo bibazo bisiza kubyishura ahubwo vuba cyane, yaba muri iyo cyangwa mu ndwiza nzogerageza kwishura ibyo bibazo biciye mu cigwa Imana yacaga icyubahiro. Nuko rero reka nshobore kugeza ibibazo byabajijwe hano, ibindi nabyo turabyakira, n'ibindi bizi no munsi turabyakira, nta kibazo na kimwe tuzogenda tutishyuye. Nuko ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu. Ikigwa rero cy'uno munsi kigira kabiri, turi kuri rya jambo celebrations. Ubwa mbere twabonye iserukira ijambo bita choice, guhitamo. Ibyo twabisiguye. Ijambo ryo muri iryo jambo rivuga ngo education. Ijambo education mu Cyongereza risobanurwa ngo imyimenyerezo ngororamubiri cyangwa icyo bita ikarashishi. Gukora ikarashishi bisigura iki? Mbega no bigenza gute? Siporo burya ni umuti ukomeye cyane. Gukora imyimenyerezo ngororamubiri ni umuti uvura indwara tudashobora kuvuga ngo duheze, kandi kutayikora ukagira ubuzima butava ahantu runaka ngo bugende, cyangwa ukagira ubuzima uguma wicaye gusa, hari ikibazo gikomeye. No munsi ushobora gusanga umugabo yonze cyane, ukadusanga umumama nawe ni munini rwose, hanyuma uzubona nawe Bujumbura dufise ikibazo yaho dusanga abagabo ari baguma birukanga cyane muri rusange, hanyuma abamama nabo kuraba bagasiguye cyangwa amaseri, hanyuma nabo kunywa icyayi mu gatondo no kurya indya bicariye ngaho gusa, no guturikira uko ibatike atuma umukozi. Ibyo bintu iyo muntu akaguma muri ubwo buzima bwo kutagendagenda, ubuzima buri stable bwo kutagendagenda, ibyo bintu ubwo ayo si amahirwe, ahubwo n'abagomba bakomeye cyane. Abo twiganye ibyigwa mwarabonye yuko Imana ikirema Adamu na Eva ari ibintu byose byari byuzuye birengeje ubu, aho ibyankenerwa byose byari bihari. Imana ntiyigeze yemerera Adamu na Eva yuko baguma bicaye ataco bakora. Yabaye ibikorwa byo gukora, gucunga no gukorera itongo rya Edeni. Muri ibyo bikorwa rero baba bariko barakora byatuma bashobora kwinonora imitsi, maze ubuzima bwabo ukabandanya bumeze neza. Imana yacaga icyubahiro. Umubiri wacu wakorewe kuja uragendagenda. Imana yarawuremye, ntabwo yawuremye ngo wicare gusa. Inyama hamwe n'amagufa bigize umubiri wacu biraheza bigahinduka ibinyantege nke iyo bidakoreshwa. Turi kumwe neza? Inyama n'amagufa n'imitsi yacu iyo bidakoreshwa biraheza bikaba ibinyantege nke. Niko ndihuta. Ingorane zo kudakora imyimenyerezo ngororamubiri. Ubwa mbere, umubyibuho urenze urugero. Iyi ni imwe mu ngorane imenyerewe mu bihe bitandukanye by'ubuzima bw'abantu. Uno munsi dufise ikibazo cyo gusanga abantu barenza ibiro bategezwa kugira. Ikibazo cya mbere ni uko usanga ubuzima bw'abantu ari ubuzima butagendagenda, ari ubuzima bwo kwicara gusa. Ingorane ya kabiri, intege nke z'umubiri. Uguca umutwe, kudafata ku mutwe, izo zose ni ingaruka zishobora gutuma abantu bashobora kugira icyo kibazo kubera yuko badakora imyimenyerezo ngororamubiri. Hari ingaruka nyinshi cyane: kuziba kw'imitsi, itembera ry'amaraso y'umuntu ribora nabi, kudasinzira, kutagira ingufu mu bikorwa bitandukanye. Ibyo byose ni ingaruka zituma abantu batagira imyimenyerezo ngororamubiri. Izo ni ingaruka zikomeye cyane.
hari ikintu kibabaje kandi giteye agahinda. No munsi hari imigwi karuhariwe za Real Madrid, za Barcelona, za Manchester n'izindi. Udusanga ku isi yose iyo bari yo migwi kirakina, hari abantu barorereye amamiliyoni n'amamiliyaridi bakarorera abantu ariko barakora siporo kandi nabo batayikora. Ariko ikintu muracura kandi usanga umuntu wagira ni umushabiki wa kanaka, wewe naho mushabikia ni umuntu akora siporo buri munsi kandi ameze neza, ariko naho hari umugenzi wawe uko ameze ntabwo ushaka kumwigana. Birababaje. Ibyiza byo kwinonora imitsi, kwinonora imitsi bikomeza ibisoso. Imitsi itwara amaraso yumva bito bito y'ubwenge igakora neza. Siporo ituma umuntu anonoka, bikomeza amagufa, bikomeza igikorwa cy'umutima ugakora neza, birongereza uburinzi bw'abasoda b'umubiri kugira ngo uburinzi bw'indwara ushobore kwiyongera. Birongereza kandi ingufu hamwe no kwiyumva neza, ugukura kuzuye hamwe n'umubiri utajegajega. Siporo isohora imyanda biciye mu byuya abantu babira iyo bariko barakora izo karashishi, gukinga indwara zo mu busaza. Siporo irakinga kanseri, na cyane cyane kanseri iriko iraca bigacika no munsi, kanseri y'ibere hamwe n'indwara bitwa Alzheimer yo gutakaza kwiyumvira neza no kwibagira cyane. Upunguza ibinure, ikinure kibi gituma ibintu bitagenda neza, iyi tuzobivuga ko. Siporo yongera ingufu z'umubiri, kwaguka no gukura kw'imitsi hamwe n'amagufa agakomera. Kandi siporo ipunguza idindagiza rirengeje urugero y'umutima, maze umutima ukaza udindagiza ku rugero rwiza. Siporo ituma oxygene ikwira mu ngingo zose z'umubiri, iyo oxygene igakwira no mu bwonko, maze siporo igapunguza impfu iyo abantu bayimenyereye. Imana yacu icyubahiro. Mwabyumvise byiza yuko ari imyitozo ngororamubiri. Nicyo gituma tuvuze yuko hamwe twaza gusigura hano ibyiza bya siporo byatwaye nk'iminsi 3. Aha nasiga ibintu byinshi cyane kugira ngo nshobore kuza ku gice kigira kabiri cy'ikiro cyigo. None no kora siporo ingana gute? Kugwa herugero niyo siporo nziza kurusha izindi. Hari ikibazo rufise ngaha mu Burundi, iyo twumvise siporo twumva yuko ari kwiruka mu ibarabara tuja ku muzinda, tuja ku musenyi cyangwa tuduga bikoreje hariya. Ariko bakundwa, ubwo gutahura uko siporo imeze uko gusa byatumye abantu batumva yuko siporo bakwiye kuyikora. Bavuga ngo nibyo abantu bagikomeye, nibyo abantu bagishoboye, ariko uwakuberesha siporo siga gusa. Mukurikire hano batubwiye ngo kora siporo bisigura ngo kora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma wakongera urugero rwo gutera k'umutima. Abakora siporo tugiye gukina isigura ngo siporo kora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kongereza itera ry'umutima. Iki kintu muracyumva neza, icyo ari cyo cyose gishobora gutuma umutima uhindura gutera kwawo. Icyo kintu cyitwa iki? Imyimenyerezo ngororamubiri. No koresha iminota ingana gute? Koresha buri iminota 30, hama ubikore kenshi gashoboka mu ndwi, buri 4 cyangwa 5. Hano batubwiye ubwa mbere urashobora kuduza amaguru ukayahengamika uryamye, uri ku rusika runaka, amaguru kagira gutanyuma ukazugira gutya. Sinzi ko hano
kubyerekana byotugora sibyo. Ubwa kabiri ivyo ngo bifasha itembera ry'amaraso na cyane cyane rigakwira ahariho hose. Ibi kandi bifasha amara gukora neza, bituma imfungurwa zisebwa neza, bituma umuntu agira apeti, akarindwa kuzura inda, amaraso agatembera neza no gushika mu bihimba biri kure y'umutima. Munsi bifasha kugira tension nerveuse imeze neza, hanyuma umuntu akagira icyo bita calme mentale, akaba umuntu atuje mu byumviro. Abantu baribwa n'umugongo, abantu baribwa mwifatanirizo ry'ingingo bashobora kuyoboka iyo siporo yoroshye cyane, Imana kidufashe cyane. Abantu bakunda kuribwa n'imbwa, icyo bita cramp, bakagira ububabare mu ruti rw'umugongo, bashobora gufashwa n'iyo siporo yoroheje. Ubundi buryo bwa kabiri, ushobora gukora siporo utiruse mu ibarabara, ugashobora gutambuka intambwe ndende gushika ku iherezo ry'intambuko zawe. Turi kumwe ahantu urahumva, ugatambuka intambuko ukaza utambuka utambuka gushika ku mpera y'interuro yawe. Iyo siporo nayo hano batubwiye ngo ituma imitsi y'amaguru igororoka, kandi bituma na wa mutima utera. N'ubu hagira umuntu ambinyuza ave gushikariye mu ibarabara, atambuka ashikariye mu ibarabara yatangiye guhezagura, atiriwe aje kumuzinga, atiriwe aje mu ibarabara. Iyo siporo gusa yo muhira mbega niratoyikora. Hano batweretse hariho izindi siporo ushobora gukora ku ikinga, siporo yo koga, hamwe na siporo yo kugendagenda n'amaguru. Kugendagenda n'amaguru ni siporo. Turi kumwe neza. Ibyo byose rero bishobora gutuma abantu bashobora kumererwa neza hamwe mu bimenyera mu buzima bwabo. Mwanya bampaye ngo kurandega, reka nihute. Munsi baravuga ngo kudakora siporo ni bibi cyane, nicyo kimwe no kunywa itabi n'inzoga. Babyumvise neza. Kudakora siporo ukabaho uri umuntu ufise ubuzima bwo kwirirwa ku ifilime, bwo kwirirwa kuri reyari kuraraba imipira, ukaraba abantu bariko bakora siporo nawe utabikora, ubwo bari nk'abandi, ubwo n'ubushanga, ubwo n'ubupfu. Kugira ubuzima bwo kwicara gusa atacu ukora ngo ushobora gukoresha umubiri wawe, umenye yuko icyuma cyose kidakora kigwa ingese. Imana yakidufashe cyane. Siporo, hari abaganga babiri ngendanwa Imana yaduhaye, kandi nitutabakoresha nta kamaro na kamwe bazokwigira batumarira mu kutuvura indwara zitandukanye. Siporo igira akamaro. Siporo igira akamaro si yo gukora n'uwitegurira ihiganwa. Turi kumwe neza. Siporo igirira akamaro umuntu si yo ukora nk'uko umenga uri kuritegurira iki ihiganwa. Aho usanga abantu ko baterura ibyuma nguyu igituza cyabaye kuntu ngo ari muri siporo, uri kuritegura kuzotera amakofi, uri kuritegura kuzokina box. Nsubiremo, siporo igirira akamaro abantu si yo gukora nk'uko umenga uri kuritegurira ihiganwa, ahubwo ni siporo ikora ku ngingo zose, hama ikagira akamaro umuntu. Iyo siporo irimo kwinonora, icyo bita etirema, kugorora imitsi, ndetse na siporo yo gusimbagurika ni nziza cyane kuko ifasha ibihimba gukomera, na cyane cyane ingingo zifadikanizamo amagufa. Birabaje rero kubona hari abantu babayeho ubuzima bumeze uko badakora imyitozo ngororamubiri,
ubwo bw'Imana rero mwumve neza yuko umuti wa kabiri Imana yatanze nayo maguru abiri yawe niwo yakoresha. Imana izo guhira indwara urwaye usange wazikize utazi cyazikijije kubera yuko wakoresheje uno muti kama w'imyimenyerezo ngororamubiri. Imana yacanga icyubahiro. Nuko rero uno munsi kubera yuko mbona umwanya bampaye ugeze ku musozo, nari nifuje kuvuga ikindi kigira kabiri cyerekeranye n'icyo siporo idufasha, ariko na cyane ku bantu uno munsi turi muci, aho izuba ryabaye ryinshi n'ivumbi rikaba ryinshi, hari indwara ibisibije yerekeye inkorora hamwe n'ibicurane. Nari kubivuga ariko umwanya urandega, ubwo tuzobivugesha kuko hari umuntu yamajije ikibazo avuga ngo mbega ko indwara ya gripe ndetse n'ibicurane yaturembeje, mbega ni ngo dutegurira ikigo kugira ngo dushobore gutahura kimwe mu miti ya gripe siporo irimo. Ariko se wumbaza none umwana kivuka, umwana muto yokora siporo gute? Umuti wiwe ngaho urahari. Imana mushobora byose bamezagiriye, mukomeze kuza na bino byigwa kugira ngo by'ukuri Imana itwishurire. Imana yatubabaye, Imana yatwitwararitse izi ndwara zose turwaye. Kurya Yesu yari ku isi agashobora gukiza abantu mu buryo bw'igitangaza, ariko mu buryo bw'igitangaza yakizije abantu. Hariho uwo atakoresheje ijambo, yamusize utwondo mu maso amurungika kuja hehe kwiyuhagira mu kidengeresiro wabo. Bisigura neza yuko usoma Bibiliya zisigura neza ibyamvugo. Yavuze ngo ni ibumba Yesu yafashe arivanga n'amata yiwe maze arimushyira ku maso, uwo muntu arahumuka. Ni ikigo gikomeye uno munsi natwe yuko muri ubwo buryo mu byo Imana yaremye, Imana ishobora kudutabara mu ndwara turwaye zitandukanye. Imana yacanga icyubahiro. Mwimenyereze rero kugira ubuzima bugendagenda, baba beza mwimenyereze kugendagenda no gukora udukorwa, kuko tujya dukorwa mukora tubaye twinshi mwisanga mwakoreyemo na siporo. Imana mushobora byose bamezagirire ubuntu n'amahoro ubandanye kubana hagati muri twebwe. Mbere basabira mu izina rya Yesu. Reka duhagaze dusenga Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mwami Imana yacu, turagushimiye ku neza yawe utugiriye, ukaba uduhaye akararo keza ko gukurikiza no guhitamwo ko kugira imyimenyerezo ngororamubiri. Ibyo byose tukabikora ku neza yo kubungabunga isengero ryawe ari umubiri dufise. Izina ryawe icyubahiro. Duhereze dawa twese kutabifata minenegwe, ahubwo ino mpanuro duhaye dutanga kwishyira mu ngiro, kandi byiza tuzobibona. Ibyo dusabye izina ryawe ryera. Amen.